umunsi umwe rero ari bonane ya 2006 tuja 2007 niho twenyene twifatiye ingingo turavuga ati uno munsi iyi bonane dutekereze turayitanze kwikimazi twereke Imana ko dushaka kuvavanura n'ubuzima turimo dutekereze tugume muhira mu by'Imana nasanze nta experience nta anciennité umaze imyaka 50 arakora ikintu kikaba scandale utari umwitezeko uri mu cicaro gikuru umuvyeyi wanje acaravuga ati nta ruhusha ndaguhaye rwo kunywa mugabo uzoguma uri umwana wanje ibisigaye novuga iki izi ngeso twahoramwo je novuga ntiziraraba ntizipfa utagumye uzicisha kwegera Imana gusenga kuba mu ijambo ry'Imana nywa kamwe sinaboregwa naranywa kamwe tubiri kubera utwo ntitwashobora kumborera nkaca njyama jojo hama nkirinda abantu kubera nahevye inzoga ndiko ndakomera mu vy'inzoga naranywa inzoga indwi nkataha sinzoja mu mazi menshi sinzobatizwa jewe nzobatizwa iyi nyota nanje wayinkijije hama rero igitangaza Imana yagikoze ari mu kwezi kwa gatanu niho nagiye numva ikintu c'inyota giheze muri jewe nza numva Shalom shalom bakunzi bacu tubana kwiki kimenyesha makuru kwinombonesha kure iriba ryiza turabaramukije mu izina rya Kristo Yesu tugushimiye ugure kino kiganiro tuguha kaze kandi mu biganiro byacu birashoboka ko dukurikira ubwa mbere iriba ryiza ikorera ku mbuga zitandukanye kuri YouTube ni iriba ryiza kuri Facebook ni iriba ryiza kuri TikTok ni iriba ryiza rimwe kuri Instagram ni iriba ryiza no kuri X yahoze yitwa Twitter nayo nyene ni iriba ryiza tubaha ikaze mu izina rya Kristo Yesu nkuko duha tubikora tubatumira abashitsi batandukanye tukabasha kuganira nabo kenshi tukakora ku byivuga butumwa kukwezwa no guhinduka no kwakira Kristo tugakora ku muryango tugakora kandi ku kwiteza imbere kw'abana b'Imana no kuntu bakwiye kubera abandi akarorero nivyo bintu dukunda gukora ko kandi tuba twabigiremo umugisha tukabatumira abashitsi batandukanye uyu munsi tufise umushitsi twagiye tumuramutse mumeze neza cyane tubahaye kaze murakoze cyane hari abantu babakurikiye ubwa mbere bashaka kuba batabatse mwabidondora ni by'ukuri ni rya mbere mbaye umutumire kuri iki kimenyesha makuru iriba ryiza bwa mbere na mbere turaramukije abantu mwese ku isi yose mukurikirana iriba ryiza umurongo mwiza cyane uduhezagira udushikira kure ukaturondera amakuru meza y'ivy'ubwami turabaramukije mwese aho muri mu izina rya Yesu Kristo amazina yanje nitwa Mugisha Thierry hama nkuko bantumiye kuri ikimenyesha makuru iriba ryiza kivugirwa ko ivuga butumwa muri uno mwanya novuga ko ndi umukristo yarereshejwe ijambo ry'Imana hama rero mu byo maze kurereshwa hariho ibyo nakiriye dushobora gusangira muri kano kanya ego uvuze ko warereshejwe agakiza mu ijambo rimwe wakuriye mu nzu y'Imana ego nakuriye mu nzu y'Imana reka ndabivuge gutyo ego ku bavyeyi bakijijwe ego hama natwe mu nyuma twarakiriye agakiza nuko ndakuvuga ko abana bakuriye mu nzu y'Imana ngo ibintu byo mu isi ngo ibyaha bibera hanze ngo ntavyo baba bazi koko niko biri ça dépend n'umuntu ariko
je nibaza ko atayifora ijamo kugira umuntu amenye ibyaha. Ibyaha turabibona, tuhura navyo umwanya wose. Kandi je nubwo narerewe mu nzu y'abantu bakijijwe, narafashe akanya gatoyi ndamera nk'usamariye isi era, hama ndafata ingingo yiwanje atari indero y'abavyeyi. Ego tugize umugisha kubakira Thierry. Ego murakoze, natwe tugize umugisha gutumikwa. Ego kuba batumire bayo. Wow, Thierry tubahaye ikaze kandi. Murakoze cyane. Mbere ko dutangura n'umugenzo canke n'umuco wacu, tubanza gusenga Imana hama tugakomeza ikiganiro. Tubahaye ikaze mu dusengere kaze. Mana data turi mu ijuru, turagushimiye akanya keza turonse ko kuza kuri ino mbonesha kure kugira ngo tuganire ibyawe, uduhezagire mu mwanya wose tuza kumara turiko turaganira ijambo ryawe nk'uko wabisezeranye ngo aho 2 canke 3 bazoba bakoraniye mu izina ryawe uzoba uri hagati muri bo. Uhezagira abatwumviriza, byose bibera umugisha amahanga mu izina ryawe gera YESU CHRISTO. Amen. Amen, amen. Thierry, mwatubwiye ko mwakuriye mu nzu y'Imana kandi ngo mwageze igihe mwakiraga kiza atanundi muntu abibatumye ari mwe bwanyu mwifatiye ingingo. Nkundira tugaruke ku iki kintu mwe mwatubariye, byagenze gute ngo kubitire mu isi gatoya niko no vyitakura bingene hameze hanyuma mu nyuma mufata ingingo? Nkuko nari nabibabwiye, navukiye mu nzu y'abavyeyi bakijijwe, papa na mama. Hanyuma rero twaragize inyigisho z'ijambo ry'Imana z'abana bakiri bato dukunze kwiga twita Sunday school. Izo turazibamwo turakura turagera mu myaka yo gushika za 6e primaire. Maze kuja 7e naratanguye gato kuba curieux, mumbabarire gucishamo igifaransa, naratanguye kugira urusaku, kwifuza kumenya nararonse imigwi y'abagenzi tuza turagendana tukaja muri ibi na biriya, gutyo na gutyo nsanga iyo migwi yandushije inguvu nca ndayibamwo. Hama rero duca tuba muri ivyo, adolescence yanje iciba iyo mwisi. Hama igihe kimwe ndabibamwo uko naranka uburyarya, byarananiye kuguma ndabihisha. Kumbe wari mwisi kandi abavyeyi bazi ko kijijwe? Nibaza ko bari bazi ko nkijijwe, ariko nibaza ko nabo bari bafite ico babona, kuko harya abantu bakijijwe barabona, barashobora kubona ati umwana yamaze gufata iyindi ntumbero, ariko ivyo bahavuye babibona, kuko ndibuka ingene noba naramenyesheje abavyeyi ko nsigaye mfise iyindi ntumbero. Umuvyeyi wanje papa yaraganirije mukuru wanje w'umukobwa, nari ndyamye inyuma ya 6:00 ndabumva bariko baravugana, ati burya Mugisha nta nzoga yobanywa. Hama rero jewe ico gihe vyasa n'ibindemereye, ndazinywa ninyegeza, vya bindi wazinyoye uca udashaka kuyereka umuntu n'umwe, uca uryama nk'imbere y'abandi canke ukaryama inyuma y'abandi, ntimujane nabo ku meza, ukaba nyene mu ntambara nk'izo ushitse muhira. Hama rero numvise avuze gutyo, nca ndavyuka, nca ndamubwira, papa numvise ibyo mwariko muravuga, ncamera nk'uwishavuza, kubera iki unyiyumvira gutyo? None ivyo oye wari kurabimubaza, ntiwari kubimbaza jewe nyene? None wibaza ko inzoga zatunaniye kunywa, ibintu nk'ivyo nyene? Ariko mu nyuma nca ndamubwira nti mugabo ndanywa kandi ndabigusabiye uruhusha. Umuvyeyi wanje aca aravuga ati nta ruhusha ndaguhaye rwo kunywa, mugabo uzoguma uri umwana wanje, ibisigaye twakureresheje ijambo ry'Imana
kandi n'ubu turacakuririsha ijambo ry'Imana ati agakiza uzokiyakirira. Byabaye ibyo intango ibiyo nca ndabaho rero biri ku mugaragaro, ego biri ku mugaragaro, n'ishengero twavukiyemo nca ndarivamwo njana nabo nyene, kubera urumva haba hariho amaprograma muri weekend yuko twaronse amahera duca dusohoka tukaja kunywa ku kayoga. Kenshi rero twakunda kugira imisa yo ku mugoroba kugira duce turonka imyanya yo guproronja ibintu nk'ibyo. Nizo zari programa ziwanje. Nca ndaja mu yindi dini yemera abanywa inzoga, ndayibamwo imyaka. Ico gihe uko kwiyerekana nagukoze niga muri 9e mu mwaka w'9, ariko kuva mu mwaka w'7 naranywa vraiment, naranywa duke duke. Ego nibyo. Aho ntiwaje kuhava gute ufata ingingo yo kwakira Kristo noneho ubwawe atari umuryango bigizemo uruhara, byagenze gute? Bon, sinovuga ngo umuryango ntiwabigizemo uruhara kubera wari umugenzo wo kumva ijambo ry'Imana mu nzi wacu. Kandi narumva ko ntazoguma muri ubwo buzima. Ariko narumva mu rundi ruhande kumenga ndiko ndahomba cane, ndiko ndabaho ndyohewe nezerewe kubera uko nakunda kubibona nabona umenga ugwaruka abajeune bangana natwe muri ico gihe wamenga nta munezero bafise, wamenga ntibaryoherwa. Byari ibintu bitameze nk'ivy'abajeune nyene, umenga bifata gitama, ibintu nk'ivyo nyene, abantu umenga barakanye. Nanje kweri ndabona ati biranyanka. Ariko muri jewe narumva ko nzotegereza iby'ijuru nari ndabizi, iby'umuriro nari ndabizi, aho hose naho naba naborewe nagize iki narasenga nkavuga Mana uzomperezo ryiza, ibintu nk'ibyo. Ariko nyene umuntu akaba ari muri ibyo kandi umutima ukaba umwagiriza bivanye n'indero aba yarahawe, bivanye n'ijambo ry'Imana aba yarumvise kuva kera. Nabaho mfise ijwi mu mutima rincira urubanza, rinyagiriza ibyaha. Rero naho byaboneka umenga ndaja kuryoherwa muri ibyo n'ibyo, naba mfise amajwi ngwana nayo. Novuga rero ko ayo majwi ko ariyo yakomeje agira ububasha. Hama umunsi umwe rero haragera igihe kiragera ndanesha, nca ndagaruka mu buzima bw'abana b'Imana, ndakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ariko hagati aho hariho n'ibindi bintu byaciyemwo birinfluence. Je nkiri muto, kuva nkiri muto Imana yari yarampezagije ubwenge mu ishuri, narabitora, naraba uwa mbere kuri etablissement, ibintu nk'ibyo. Concours ndayitora, ndatangura 7e natoye concours lycée du Lac. Ubuguruguru burambana bwinshi, ngenda ndasubira inyuma mu manota, ndasubira inyuma. Ibyo bintu rero nkicara umwanya umwe nkabiraba neza, nkabona ko ndiko nsubira inyuma kubera ibintu by'ubuguruguru, ibintu byo gusamarira hiyo kumarigara. Nari mfise icifuzo cyo gushika kure mu buzima, ariko ndabona kumenga ngumye muri iyo migwi, ngumye muri ubwo buzima, ndabona kumenga hantu kure sinzohashika. Amanota yagenda asubira inyuma. Hama ndabona nti ibi bintu ndabigumyemo nzorangiza nabi. Nibyo byagiye kuntera ubwoba. Hama cadagira icifuzo muri jewe, ndavuga nti intambamyi ni ibintu byo kuryoherwa naho usanga tuba turi autour de la bière. Ndavuga nti iciza nuko ibi bintu by'inzoga no bihagarika,
narabigerageje inshuro nyinshi, narabigerageje nk'imyaka 2 ndavyifuza cyane. Hama rero Imana irabinshoboza. Hama rero ndavuga nti ko bishobotse rikace nifadikanya n'ishengero ritagira ibintu, ritemera ibintu byo kunywa inzoga. Niko kugaruka mu ishengero abavyeyi banje bandereye ndabandanya gushika n'ubu. Hari umuririmbyi wo mu ndimo zo guhimbaza Imana avuze ngo Yesu ndacibuka umunsi mwiza nakwemereye ko. Iyo myaka 2 yose wamaze uri kugerageza kubivamwo, niwe uwo munsi wibuka byakunze ukavuga ati birakunze, hari habaye iki, byagenze gute? Nigitangaza. Nigitangaza kubera hagati aho twari dufise n'abandi bantu tugendana bafise kahise nk'akiwanje bavuka mu nzu y'abantu b'Imana. Twakunda kubiganira ko umunsi umwe rero ari bonane ya 2006 tuja 2007 niho twenyene twifatiye ingingo turavuga ati uno munsi iyi bonane dutekereze turayitanze kwikimazi, twereke Imana ko dushaka kuvavanura n'ubuzima turimo, dutekereze tugume muhira, ntitwaja muri bijya byose byo ku mabonane, kunywa inzoga, gukesha, ibyo turabiheba, cha tuguma mu nzu. Hama rero mu nzu ncanguma ndabaturira nti je nakiriye Yesu, ntibavyemera. Intango yabaye iyo nyene, kuko bukeye muri 2007 mu kwa mbere twaciye tugenda kurondera umukozi w'Imana, turaganira nawe, aradusengera, turatura ibyaha, bica bibandanya muri iyo nzira. Ego nuko byagenze. Biraryoshe cyane kumva umuntu yakiriye agakiza yifatiye ingingo ubwiwe. Dushingire ntahe uyu munsi babantu mwafatira ingingo rimwe bose baracahagaze neza mu gakiza? urugendo ruragoye. Hariho ababirimwo, hariho n'ababivuyemo. Ariko abo twafatanye ingingo uwo munsi twese twari 3. Bon, babiri barasubiye kunywa inzoga. Ariko ndazi ko bafise ikintu bazi ku mutima wabo, kandi ingingo bari barafashe barayizi. Ndabizi neza ko bitazoheruka. Ego. Wow. Tugiye kuganira ku kuntu umuntu ashobora gukomeza inzira y'agakiza ahagaze neza kandi bigakunda, cyane ko ndumva warahaciye urahazi. Tugiye kuganira ku buzima bwo kwezwa muri urugendo ruja mu ijuru, ubuzima bwo kwezwa. Cyane abana bakuye mu nzu y'Imana, ijambo kwezwa ntibakunda kumva ico rivuze. Kubwanyu ijambo kwezwa rivuze iki? Kwezwa kwezwa mu gifaransa ni sanctification. Kwezwa rero ni ikintu kiba iminsi yose, ariko kwezwa birafise insiguro zishika kuri 2. Insiguro ya mbere yo kwezwa, hariho kwezwa duhabwa imbere y'Imana ujya munsi nyene wakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza. Novuga ati ni ukwezwa kw'ingwate imbere y'Imana, uhinduka uwera. Imana ikakuraba ikakubona nyene uri umwana w'akabebe atagira icaha na kimwe mu kuraba kw'Imana. Ariko ntibiba bisigura ngo ingeso zarahindutse gose, ariko uhabwa umutima musha.
uhabwa impwemu nshasha y'Imana, uvuka ubwa kabiri ukaba icaremwe gisha, ukagira umutima urimwo ukugororoka, ukunda ukugororoka, unezererwa iyo uri mu kugororoka, iyo uri mu buzima bw'icaha wumva ko utakiri nka ca gihe ukiri umunyabyaha, kubera tukiri mu isi twaranezerwa, twanyoye ibyaha, twakoze ibyaha, twaranavyigamba, ariko uri umuntu w'Imana yakijijwe, yakiriye Yesu, iyo ukoze ibyaha ugira ubuzima bw'umubabaro muri wewe. Uwo rero niwo wa mutima musha Imana iba yaraguhaye igihe wakiriye Yesu. Ni kwa kwera novuga ko ingwati, gage, garanti, intizo canke ubuzima bushasha buri muri wewe, buba buri muri wewe. Ubwo rero nibwo buca bugufasha kugenda uratungana, kuko ubwo buzima buca bugenda buragwana na kameremere wahoranye, ukagenda rero kuri kimwe 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 biguma biza. Hariho mbere nibiza nk'ibiguca intege, bishaka kukwereka ko umenga ntiwakijijwe, bishaka kukwereka ko ukiri wa munyabyaha, bishaka kuguca intege. Ariko hamwe no kumva ijambo ry'Imana ukagenda uramenya uti ni bwa buzima bwa kera buriko buza buriserura, ubisengera birengana 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 birengana. Ego niko novuga, nico novuga kukwezwa. Rero twezwa ubwa mbere n'amaraso ya Yesu Kristo, kuko niyo aduha kwemerwa imbere y'Imana. Hama tukezwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rigenda rireza ivyiyumviro vyacu, umuntu agahindura ibyo yahora akunda, agasigara akunda ibindi bintu bishasha byiza biva kuri mpwemu yera. Gutyo gutyo umuntu akagenda arahinduka, gutyo gutyo gutyo. Ego wigeze kuvuga ngo umuntu agenda uko kwezwa kwiye kugenda kunigana na kameremere, novuga caractère. Ni gute bigenda gute ngo ijya kujya kwezwa gushobore gutsinda kameremere? Ijambo ry'Imana no gusenga. Ego umuntu araba mu kumva ijambo ry'Imana, akaba no mu gusenga. Ego ni ryari umuntu akwiye kwezwa? Imisi yose. Kubera iki? Kubera iki? Kubera ko ntibishoboka, nta munezero ugira uri kurabaho ubuzima bw'icaha. Ego wumva bikugwanya muri wewe, wumva ata mahoro ufise. Hama rero amahoro ukayaronka usabye imbabazi, hama ugasaba n'Imana gukira kuva muri ico kintu. Ariko nk'abandi bantu baba bamaze gukura no mu vy'Imana, umuntu aragira umwete wo kwezwa kugira ngo ashobore kubera umuco abandi, kugira ngo uko guhinduka Imana yaguhaye canke uko kwera Imana yaguhaye imbere yayo kube ugushingirwa intahe n'abantu bakubona ubamwo umuryango. Gutyo bidusaba rero kugira umwete wo guhinduka kugira ngo bishoboke tunakorere n'Imana neza. Ego bibaho cyane aho umuntu ashobora gukorera Imana, akaba umukozi, akaba umupasteur, akagera kure, akaba umuvuga butumwa, no buvuga bamwe bitangwa n'abavuga butumwa bo kwisi nzima, les evangelistes internationales. Ariko gato kagashobora kumuhenura akagwa ntabagisha, donc akava mu gakiza. Nibiki yokora kugira ngo agumye iyo nzira agere nka kwa kundi Paulo yatanga avuga ngo ngomba gukora iciziki ntashaka kanyitanga imbere, hanyuma mu nyuma za kurangiza avuga ngo meze nk'ibisuka ku gicaniro. Yumva ko by'ukuri kavuga ati gupfa n'inyungu no kubaho n'inyungu.
uku kwezwa yo kwishimikiza gute, byogenda gute, yo bigendana gute, mbega kwiye kubikora iyo ari mu rusengero gusa, mbega kwiye kubikora ryari na ryari? Ico kibazo ni kinini. Ico novuga gusa ku mukristo ntarinze ndavuga ngo mwarimu ngo pasiteri ngo nde, umukristo wese ahamagarirwa kubaho ubuzima bwejejwe. Ubwo buzima rero turaronka ibiduha inkomezi, ibidutera intege mu kubandanya ubwo buzima bwo kwezwa. Ni intambara, ni kwiyanka. Harimwo ibyo wiyankamwo, harimwo ibyo uhombamwo mu buryo bugaragara, ukabona ati aha ndahombesheje ubuzima kabisa. Iyi yari opportunité, iyi yari iki, mugabo ukabona ati ndahebye. Kubera inyungu z'amahoro yo mu mutima, kubera inyungu z'ubucuti n'Imana. Je rero novuga ati umuntu ahanini yo kwihatira kugira ubucuti n'Imana, ugakunda kugira ubucuti n'Imana. Umuririmbyi CANKE y'Ijana CANKE 109 niwe yavuze ngo nkunda ubucuti buva mu ijuru. Ubwo bucuti iyo ubushize imbere nibwo bukugumiza muri uko kwifuza kwezwa. Ubundi muririmbyi nawe yatanze impanuro nyene mu ndirimbo ati wamana imigabo yo gutungana. Iyo migabo rero utitaye kucuri pasteur cyangwa kuri uwari we wese kuva ku kijijwe no munsi gushika ku maze imyaka 50 akijijwe no kwamana imigabo yo gutungana, kuko mu by'Imana nasanze nta experience, nta ancienneté. Umaze imyaka 50 arakora ikintu kikaba skandale utari umwitezeko. Uri mu cicaro gikuru ari imbere y'abandi agakora ikintu ukumigwa. Nibaza rero ko umuntu wese yogira iyo migabo yo gutungana, nibyo numva. Ego atarabye ngo ndabigira kubera ico turi ubwa mbere turabana b'Imana. Ego hama ubuzima tugomba kubaho nubwo kunezereza Imana. Ego umuntu azezwa gushika ryari? Umuntu azokwezwa gushika Yesu agarutse, kubera ngo uko azosa niko tuzosa. Bisigura ngo ntiturasa na Yesu ukwasa. Ntiturasa na Yesu ukwasa. Umuntu rero yama yezwa kubera novuga iki, izi ngeso twahoramwo je novuga ntiziraraba ntizipfa. Utagumye uzicisha kwegera Imana, gusenga, kuba mu ijambo ry'Imana, biravyuka bikakugarukamo. Rero ubuzima bwo gukwezwa n'ubw'imisi yose. Ego sinibuka neza indirimbo yo muri CANKE ivuga ngo urazirikana mwami Imana. Nibaza ko ari mwami Yesu, ingeso wa mubi yanyanduje ngo zigomba kuvyuka zirandure uzihonye, ngo name niganziwe n'ivya Yesu. Ubikurikiranye ukavyumviriza neza,
iki kintu umuririmbyi yasavye ngo ziranduriza ingeso zihonye name niganziwe n'ibyawe Yesu ku vy'ukuri birashoboka ko nibyo Yesu nta kimunanira. Birashoboka ko umuntu ashobora kwinginga Imana ikarandura izo ngeso zishobora kuba zimubuza kwezwa no gusa n'Imana. Uwo muririmbyi birumvikana ko ryari isengesho, yari afise umutwaro nawe nyene usa n'ubu nyene wo kwezwa, yari karisengera, yari karasaba Imana. Hama rero je ndemera ko ikintu kirapfa kabisa, ego kirapfa, ariko bigusaba ko kirapfa ariko kirazuka kabisa, kirashobora kuzuka, ego kigasubira. Uracunga kabisa, we wigumira ahantu heza mu Mana. Kandi ico novuga, wiyumvirije muri wewe urumva ko uri ahantu hatameze neza, urumva ko uri ahantu hatameze neza, uwo mwanya niho ingeso mbi zishobora kuvyukira. Rero nibaza ko hariho ico umuntu asabwa n'ijambo ry'Imana, ati musenge imisi yose, musome ijambo ry'Imana, ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, ibintu nk'ivyo kugira ngo ugumize bwa buzima bwa kameremere musi ubu hagarare ko kabisa. Ego wigeze kutubwira ko mwafashe ingingo 2007 mu ntango zaho mwakira agakiza kandi mufatanije n'abandi bagenzi mwe muri kumwe, ariko kandi ko ari we wenyene mwabo batatu sigaye abandi bitaramera neza. Mbega kuno kwezwa mwakwisunze gute kugeza ubwo uyu munsi mushobora kutubwira ati ndi umukristo kandi ndi umukozi w'Imana? N'urugendo rurerure rwa buri munsi, bivanye n'ivyo umuntu aba azi canke yibaza canke yaribwiye wenyene. Hari igihe uba waribwiye ibintu bitari vyo muri wewe, ivyo byose birasaba kuba hafi y'ijambo ry'Imana kugira ijambo ry'Imana rikweze rikubwira ukuri. Rero nkuko ari jewe nabishaka guhinduka, gukizwa, mporana iyo nyota, ndashaka kuja mw'ijuru, ndashaka kuzoja mw'ijuru. Ivyo rero nivyo numva bituma nshishikara. Ariko hagati aho twaramenye n'urukundo rw'Imana, mu kwiga ijambo ry'Imana twaramenye urukundo rw'Imana, twaramenye urukundo Imana yadukunze. Twaraje turondera Imana, turondera ngo idukize ku nyungu zacu bwa mbere, tuvuga ati dushaka kuja mw'ijuru ko twavyumvise kandi tuvyizeye ko bibaho. Ariko mu nyuma n'urukundo rw'Imana twararumenye, twaragwigishijwe turarumenya, twaramenye urukundo Imana idukunda, urukundo Yesu yadukunze, ikiguzi yatanze, ngene yitanze ku bwacu, kandi turamenya ingene bimubabaza ku mutima iyo turiko turaba mu buzima bw'icaha. Ibyo byose rero biratuma umuntu avuga ati ego ntitwokwishura nk'urukundo wadukunze, mugabo reka tugire effort. Umuntu akavuga ati Mana mbabarira kuri iki kintu nacumuye, mbabarira Mana, sukumbabarira gusa ahubwo mbohora, kuko iki kintu ndagicumura kenshi ariko ndanabiravye kiba muri jewe, kiba muri jewe. Hejuru rero yo kumbabarira nukinkize ndagikire, sinzosubire kukibamwo. Ico ukabona kiravuyemwo, hakaboneka n'ikindi, gutyo.
yego umuntu abikurikiranye umva umenga ubuzima twagiye kutuvuga bwo kwezwa umenga umuntu atarakira agakiza ntibimuraba nivyo bo ibi byo kwezwa by'ukuri biraba abantu nyene bakijijwe ntabwo biraba abantu batarakizwa umuntu atarakizwa agomba ubwa mbere kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mubarira impamvu ni kubereka akwiye gukizwa impamvu zo gukizwa ni impamvu naho novuga imwe irahagije ariko wanashaka si ngombwa nyene ngo umuntu atarakizwa anabitahura oya muri uku gukizwa harimwo igice c'igitangaza c'Imana harimwo igice harimwo ubuntu bw'Imana ariko hagati aho harabaho kumva ijambo ry'Imana umuntu akumva ijambo ry'Imana iryo jambo ry'Imana rero niryo rizomuhamagara rizomurondera umunsi umwe kuko Yesu niwe jambo rero hazogera igihe abe munini muri we ndiko ndabwira umuntu atarakizwa hazogera igihe abe munini muri we amwemeze amubwire ko agomba kubana nawe ego hazogera igihe rero yugururire Yesu abane nawe abe muri ubwo buzima bwo kunezerererwa Imana ego kabisa ubundi bwobwo yaba byari ibintu tubabwira bigaca bikoreka nta numwe yoba agisigaye turafise inshuti turafise abavukanye turafise abo tugendana turafise abo twiganye eka turafise impande zacu zose ariko ukabona nyene uti ukavuga ati umunsi w'Imana kugendererwa n'Imana kuze gushike ku buzima bwabo ukabasengera uronse akaryo ko kumubwira ukamubwira hari igihe atakumva hari igihe anagutuka hari igihe akubona nk'umuntu ariko aramwiyemera ko hari igihe ariko ibyo byose warahaciye nawe urabitahura habaho igitangaza kabisa ego kubera jewe hariho abansengeye narumvise intahe ndashimiye umuvyeyi wanje mama papa baransengera cane rero baransengera cane bararonse amasezerano ko nzokizwa barabonye nguma nshika cane negera kure mw'isi baransengera cane ego mama ari kumwe n'abandi bagenzi biwe basengana ego kabisa Imana iravuga Imana irababwira hari nko muri no mu kw'11 ati vuba ndakora ikintu gisha kuri mugisha mucitege muzokibona ego mu kwezi kumwe nari mpejeje gufata ingingo rero twebwe twakijijwe tumaze kugirirwa ubwo buntu biradusaba natwe gusengera abandi tukabakunda tukababwira ijambo ry'Imana batwemereye byanse tukabasengera nuko umuvyeyi afise abana bakijijwe bakure mu nzu y'Imana hanyuma bakakora nkuko mwe byabagendeye bagasimbira mu isi iby'agakiza bakabita novuga yigeze kuba mu bintu nk'ivyo abavyeyi babayemwe byo kuba mwari mwasubiye mu isi nubuhe butumwa mvo mugenera novuga nabasengera yizera kandi agira ivyizigiro nta menshi kabisa nabasengera yizera agira ivyizigiro abamire n'ivyamwa vyiza ego hariho abantu usanga bakijijwe batazi gusaba nk'ikigongwe abantu badakijijwe dufate nko mu miryango nk'ubu nkawe urakijijwe urafise nka petit frere wawe canke grand frere wawe adakijijwe uramukoreye ikosa ugasanga ntumusaba ikigongwe
ushaka kwirengagiza byiheze uko ntuburi kuramwamira ivyamwa vyiza kuko muri aka gakiza nako dufise harimo gusaba ikigongo kuko turacumura turacumura urashobora kubabaza umuntu urashobora kubwira nabo umuntu urashobora gushavura kabwira nabo umuntu urashobora gukora n'ibyaha bitakuvuyeko urashobora kwaka akadeni umuntu wabona kuzokamuha hirya y'ejo kakakunanira kwishura ugaca usanga ubayeho wirengagiza aho kumwegera ukamusaba ikigongo ukamubwira ibyakugoye muri ico gihe ntuburi kuramwamira ivyamwa vyiza ariko umusabye ikigongo arabitahura donc rero muri uku gukizwa dufise ntituraba marayika turabera imbere y'Imana ariko ntiturabera imbere y'abantu tugendana amakosa aha kwishuri baratuzi ko amakosa aho twize barakuzi ko usiba mu ishuri kubw'intege nke barakuzi ko utuna turiya twebwe twubatse turakora amakosa umudamu wanje ntazi ko hari amakosa yanje azi nubwo nk'ijiju ubaho mubana musabana ikigongo nukuvuga ntabwo twera imbere y'Imana muga imbere y'abantu turakora ibyaha kandi tuba dukwiye kubisabira ikigongo kandi ibyo Yesu nawe yarabitanga k'akarorero hari ahantu mu ijambo ry'Imana ko yashobora kuja hagati mu ntumwa ngo akiyeza ku bwabo bakaganira niko ndabyumva iyo tuvuze kwezi umuntu yezwe ibiki tugume aha hantu kandi tuhafate cyane icyo turi imbere y'Imana mu gihe uba utarihakana Yesu Kristo n'akanwa kawe kujya wamwakiriye utaramwihakana wewe ngo ufate ingingo uvuga ati Yesu wapi nasanze bya bintu ntituri kumwe ugumura uwera imbere y'Imana kubw'amaraso ya Yesu mugabo twezwa mu ngeso ntibisigura ngo ndera imbere y'Imana hajya ku mugenzi ngo sincumura hajya aye urumva gasanga ndacafise ibyaha by'uku na kuri ariko rero kwezwa reka mvuga ati guhinduka tuvuga ati guhinduka ni guhinduka n'imbere yawe ngahinduka n'imbere y'abavyeyi ngahinduka n'imbere y'abavyeyi y'abavukanye ngahinduka imbere y'umufasha y'abana y'abagenzi tugahinduka tukaba umuco nibyo bibiri yivuga kuba umunyu w'isi kuba umuco w'amahanga kuba ivyete bisomeka ariko imbere y'Imana kajya kanya ufata ati amaraso ya Yesu Kristo amboneke ko kuri nibi amaraso ya Yesu Kristo amboneke ko ndacakwemera Yesu umwami n'umukiza wanje imbere y'Imana direct hoho ukaburera vraiment ukaburera mugabo irashaka kuko kwera gushika mu buzima bwacu uko kwera dufise imbere yayo irashaka ko gushika mu buzima bwacu tukakubamwo kandi birashoboka nimba hariho ikintu kimwe wagwanye naco ukakinesha hariho n'ikindi wogwana naco nakijya kindi wogwana naco ukakinesha uyiha umwanya gusa hama ukabisengera ukabisengera nuko mu ijambo rimwe bisa naho umuntu umenga ni gupfa ku ngeso mbega inzambi ivuze imbere y'Imana kumbura umuntu yejejwe abandi bantu bamuzi ko amafoto yoja mu ijuru cyane gose cyane gose araja mu ijuru neza yego ubu buzima bwo kwezwa no guhinduka mbega umuntu ku tuntu duto duto umuntu akwiye kutwezwa ko canke ni gukwegera ko ntaco bitwaye duto duto ushatse kuvuga nk'uduki
hari utuntu Bibiliya yita ngo n'udusembwa cyangwa amarabaga umenga turasanzwe. Utu tuntu umuntu akwegere ko canke birasanzwe, Imana iramenya uko bigenza. Umaze kukamenya ngo ibyaha bikunda kudutsinda. Bibiliya nikivuga ngo ibyaha bikunda kudutsinda, nuko tutagiye dusomana na Bibiliya ngo ibyaha bikunda kudutsinda. Ico umaze kukimenya ni ca kindi ushira imbere y'Imana. Ugagishira imbere y'Imana uti Mana, aha hantu naho nyene mpinkomeze ndahaneshe, siko none. Reka ndagubandanirize n'intahe gato. Maze gukizwa nkagenda nkinjira mu ishengero ry'Imana, nkaturi ibyaha, nkinjira mu ishengero ry'Imana ngaca ntangura mbere n'inyigisho zo kubatizwa. Izo nyigisho zatanguye ari mu kwa kabiri, zahera mu kwa gatandatu niho nabatizwa mu 2007. Hagati aho je naratewe rero, nararonse rero igitero c'inyota y'inzoga. Ndanywa inzoga, ndasubira mu buzima bwo kunywa inzoga ninyegeje, kandi ndiko niga inyigisho zo kubatizwa ndi mu ishengero rya Pentecote. Hagati aho reka ndabivuge, ndi mu ishengero rya Pentecote mu Burundi rirazwi. Abantu tuvuga ikirundi n'abumva ururimi rw'ikirundi nk'abanyarwanda, ishengero rya Pentecote bararizi. Antuka urazi ko ritemeranya n'abantu banywa inzoga. Mbere wamenga utakinywa inzoga umenga wakijijwe. Utakinywa inzoga muri iryo shengero umenga ni kimenyetso c'uko wahindutse kabisa, wamaramaje. Na kandi natwe twinjiye mu iryo shengero tuvyumva uko nyene. Je rero naranywa inzoga niga inyigisho zo kubatizwa, ndazinywa. Hama rero ico gihe mugahoho nari nsigaye nywa ninyegeje. Narafata nkava hafi y'imuhira aho batanzi, kagoroba nkicarana je nyene nkanywa inzoga, ariko nkazinywana umubabaro. Mbwira Yesu, none Yesu, jewe ko nafashe ingingo yo kugukurikira, none wewe ntiwavyemeye, ntiwabikunze. Nkagira n'intambara nyinshi, amajwi ya Satani akaza, wewe wari waragararije abavyeyi, wewe yaraguhevye, wewe nta oya, wewe hariho urumva, hariho n'ibindi vyaha, hariho icaha twabwiwe ngo kitababarirwa, ngo icaha co kurogota kuri mpwemu yera. Nkibaza mbebasha, none mu buzima, muri bwa buzima bwanje bw'ivyaha, noba nararogose kuri mpwemu yera ubwo rero Imana yavyanse je ko mba umukizwa, none ko iyi nyota idahera, ko yangarutse, ko bimbanye nabi. Urumva rero aho ibyo gukizwa vyanse. Nywa kamwe sinaboregwa, naranywa kamwe tubiri. Kubera utwo ntitwashobora kumborera, nkaca njya amajojo hama nkirinda abantu, kubera nahevye inzoga ndiko ndakomera mu vy'inzoga. Naranywa inzoga indwi nkataha. Yego, twagushika ku ya gatanu n'abankomeye, mbandanije naca ninjira mu byo kuboregwa. Nsandaririra Imana, ndirira Imana, nta n'umukozi w'Imana nanabibwira. Hama rero haragera igihe rero ari mu kwa kane, urumva twabatizwa mu kwa gatandatu,
asha candaca umurongo utukura. Mana ubu rero je nshaka unyiyereke. Imana yarampaye n'isengesho nsenga. Urabona tuvuga ngo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Sibyo? Je ndabwira Yesu je narakwakiriye uri umwami wanje. Uri umwami w'ubuzima bwanje. Narakwihaye wese unganza. Ndakwinginze nawe mbere umukiza. Unkize. Nkiziye inyota. Iyi nyota urumva sinkinywa inzoga kubera ndazikunze. Nsigaye ndazinywa kubera nasugerejwe. Ubu rero ndumva inyota. Apana bya bindi twazinywera ingeso. Ubu rero ndumva inyota kabisa. Nkayinywa kubera inyota. Hama rero ca ndavuga nti Yesu rero nanje ngomba nkore sacrifice. Kwigeragereza. Jewe iyi nyota ndayiciriye umurongo. Muri uku kwezi kwa kane nzoshake nturike. Nzoshake nturike n'inyota. Nta nzoga izosubira ku munwa wanje. Ntariko kubera numva umenga sinobishobora. Urabizi ndiko ndiga ibyo kubatizwa Yesu. Kwari uko nyene namubwira uko nyene. Urabizi Yesu ko ndiko ndiga ibyo kubatizwa. Kandi ibyo byose ni kugira nshishikare nkomera mu gakiza. Mbu wawe mbicete gisomeka. Nanje hakazogera iyo mbatirizwa. Iyi nyota utarayinkiza. Ntakiri umu esclave umuja wayo. Nzobatizwa. Kandi niho nzotangura gushinga intahe ko nkijijwe. Ko nakijijwe. Muri ico gihe nabibwira abo mu nzu gusa abandi nabo babona nja gusenga bisanzwe. Abandi nabo abagenzi kenshi twanywana kubera wari umwaka wa nyuma wo muri première. Narabakwepesha akazi kenshi gutegura exeta kugira ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo. Kubera ico gihe nari nakubwiye kare ko nakunda ibintu byo kuba imbere. Ariko mu mwaka waheze nari naroprenye muri première. Ibyo bintu byambereye nk'ikintu ca scandale. Sinari narigeze nyoberwa na rimwe kuva ntangura ishuri. Muga muri secondaire nagiye uko byagenda bikura nagenda ndonka utunota duke ngoyagoya gushikaho muri première nteba nkayoberwa. Eko hama rero nca ndashinga ndaca uwo murongo. Hakazogera muri juin igihe cyo kubatizwa. Iyi nyota itarahera sinzoja mu mazi menshi. Sinzobatizwa. Jewe nzobatizwa iyi nyota nanje wayinkijije. Hama rero igitangaza Imana yagikoze ari mu kwezi kwa gatanu. Niho nagiye numva ikintu c'inyota giheze muri jewe. Nza numva kiraheze urumva. Umuntu yomoro igikushe muri jewe. Nza numva ndabaye musha. Urumva. Sinasubira kumva inyota y'inzoga. Ca ndashima Imana. Naciye ntangura gushinga intahe ko Imana yankijije ntarana batizwa. Nuko byagenze. Rero novuga iki kuri ico kibazo warumbajije? Urumva ko habaho umutwaro. Urumva? Hagati yaho maze no gukizwa hariho ibindi byaha twagiye turagwana nabyo. Nuno munsi urumva imyaka ihaciye ça fait 17 ans. Nibyo ni 17 ans. Ndacafise ibyo nshaka ko Imana intabarako. Nkumva ati ahantu ndahahuriye na Satani. Kenshi arankubita hasi. Sibyo? Avuga ati aha hantu ndakunda kuhanyererera. Ukavuga ati Mana aha hantu ndasabye ukampa inkomezi. Ejo nzobenesha kuri iki kintu. Ejo nzobenesha kuri iki kintu. Imana ikabikora. Ariko hagata ndera imbere y'Imana
ariko imbere y'abantu hari habo nterako kubera hariho ikosa namukoreye. Urumva hariho ikosa namukoreye, ararizi nanje ndarizi, naramukoreye ikosa ndarizi, kandi nawe ararizi ko narimukoreye, kandi arazi ko ndumukizwa. Ibyo ntegerezwa kubimusabira ikigongwe, kubimusaba ko ikigongwe. Ico rero nico dukwiye kumenya. Ariko hagati aho imbere y'Imana kubw'amaraso ya Yesu Kristo ngo turabera. Urumva aho hantu hashitse rero ucuryoherwa cane. Kandi umuntu wamusabye ikigongwe naho atokiguha imbere y'Imana ubugifise. Nibyo. Umwana yakijijwe, yakuriye mu rugo rw'abavyeyi bakijijwe, hanyuma akaba amaze kumva intahe yari karakumviriza, ni kihe kintu wumva bamubarira? Byarashitse yakura mu rugo rw'abavyeyi bakijijwe, ariko afata ingingo nawe aja mu buzima bw'isi, bamwe baja mu nzoga, abandi baja mu bipfuye, mu biteye isoni, basimba impangu bagiye mu butambiro bwo mwijoro. Nubuhe butumwa wumva mubwira? Ni kihe kintu wumva bamubarira? Ubutumwa no mubwira, nti mu izina rya Yesu Kristo azonesha. Imana izomuha kunesha namba bigomba by'ukuri muri we. Imana izomuha kunesha, kandi niyo nyota afise y'ibyaha Yesu azoyimukiza. Ego nabisengere, niyegera Imana, ariko hagati aho niyakire Yesu Kristo. Nimba ataramwakira niyakire Yesu Kristo, kubera Yesu Kristo umwakiriye amaraso yiwe arakweza, aragutunganya, areza ivyiyumviro vyawe mu gitangaza, mu bushobozi bw'amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo arabikora mu buryo twebwe tutabonesha amaso, kandi mu buryo twebwe tutaba meme sensible kuri ibyo bintu, tutamenya ngene Yesu ariko arabikora. Ariko ukumva Yesu agenda arabihanagura mu mutwe wawe. Pawulo aravuga ngo ivyambera inyungu kera ngubu ngo bisigaye ari una nk'iki, nk'ishano. Urumva ni buhoro buhoro. Ico no mubwira, ntiyemerere Satani ngo yaramfashe, canke ngo yihebe ngo aha ngo je ngo karabaye. Hagati aho niyisuke mu biganza vya Kristo, yizere n'urukundo rwiwe n'imbabazi ziwe n'amaraso yiwe, hama akunde kumva ijambo ry'Imana. Igitangaza kiri imbere yiwe, azohinduka. Umaze gukizwa ukakira agakiza, ni gute waje kubatizwa muri mpwemu yera? Vyagenze gute? Bon, kubatizwa muri mpwemu yera, iyo nyigisho narayumvise, ndayikurikira, hama rero igihe kimwe birambako. Nari mfise umutwaro wabyo, hama rero igihe kimwe birambako nkazandishuza Imana, none Mana mbe hajya nturambatiza muri mpwemu yera, nkaronka ibimenyetso ko atankomeze mfise. Hariho indoto zakunda kuza mwijoro, hakaza indoto, haraje sinzi ko zabaye indoto, ariko haraje ikintu kintera ubwoba mwijoro, kiza inshuro zibiri kinesha. Ku nshuro ya gatatu muga ntihari ku munsi umwe, hari ku minsi itandukanye. Ku nshuro ya gatatu rero nca ndakinesha. Ico gihe nari ndyamye, nca mvyuka ngwana naco nyene, numva ndi mu bushobozi, ndiko ndavuga mu ndimi zitamenyekana, ngwana naco, hama ndaronka intsinzi. Ubwo rero nza kuba ndaronsa ikimenyetso, kubera ikimenyetso bavuga ko tuzovuga mu ndimi zitamenyekana. Ndavuga nti umubatizo wa mpwemu yera ndawufise, ndawuronse. N'ubu rero iyo ndiko ndasenga, iyo merewe neza mu bugingo, mu buryo
bw'impwemu ndiko ndasenga nubizo ndimi ziraza ngasenga mu rurimi rutamenyekana bikaba hama kandi birambera n'ikimenyetso ciyo ntameze neza mu buryo bw'impwemu. Ndashobora gusenga mugabo singerere muri iyo dimanche nkumva nti nubwo ndiko ndasenga hari ahantu ntariko ndashika kubera ibi hari igihe bishobora gushika ugasanga ni ikintu nagendeyemo kitari ciza, ubundi mwanya naho ugasanga naremerewe kumbure n'ivyifuzo vy'isi vya buno bugingo, kumva umenga wakubanye umutwaro munini, ariko kenshi iyo usenze ugashika muri iyo dimension yo kuvuga mu ndimi zitamenyekana uvana intsinzi. Turiko turegeza kurangiza tubashimira cyane, ariko kandi numva ntoza kubarekura ngo ndabasezere ntababajije ukuntu ukwezwa guterera mu buryo bwo kuzura mpwemu yera. Mbega kwezwa kuza guterera gute kugira ngo umuntu yuzure mpwemu yera kahantu mwabashije kuhaca? Ukunda kwezwa ivyo kuzura mpwemu yera ucuhura navyo kabisa. Ego je ndibaza nubwo wowe utarumva izo nyigisho canke iki, mugabo ubikunda birakubako. Ego birakubako kubera ni Yesu abigena. Ni Yesu abigena, ntabwo biva kugushaka kwawe. Ni Yesu wenyene ni wabibona ko ubigeze. Ego turabashimiye cyane ku kanya mwaduhaye. Imana ibahe umugisha cyane. Namwe ibahe umugisha, iriba ryiza ibahezagire, ibagurire imbibe hirya no hino. Yesu abahezagire cyane. Amen, amen. Turangiza ni buhe butumwa wumva wogenera abantu bose, wumva wonagenera abakristo, wumva wogenera ishengero rya Kristo rimutegereje ko aza kuritwara? Naho ntazi kuririmba gose, novuga nti ari akaririmbo kavuga ngo kuba muri Yesu biramaze, kuba muri Yesu biramaze, kuba muri Yesu biramaze, biramaze, biramaze. Ego ubutumwa novuga ati kuba muri Yesu biramaze pe, biraryoshe, n'umunyenga, n'amahoro, n'umunezero, n'urukundo. Yesu abahezagire. Bakunzi bacu twabanye, ndizera ko mwahezagiwe. Ubu buzima bwo kwezwa ubukurikiye azogira iherezo ryiza, niko biri. Ego cha. Turabashimiye cyane ukuntu mwabanye natwe mukatwigisha kwiri jambo rivuga kwezwa no guhinduka, kandi twize ko n'ikindi gihe tukifuza ko dukora n'ikiganiro muzoduha kanya. Namahirwe kuri twebwe. Turabashimiye cyane namwe mwabanye natwe mu kiganiro kikaba caguhimbaye caguhezagiye, gisangize mugenzawe uzoba umukore kumugisha kandi nagira ubuzima ukwezwa. Yesu akamurokora mukazohurira mu ijuru, azogushimira kubwiye ati warakoze mwene data. Nuko duca umugisha, nuko nawe uca umugisha, korera umugisha mu gusangiza ibiganiro bene data n'ibya byagufashije nabo bahinduke. Dushimiye umushitsi wacu yaduhezagiye, twije ijambo rikomeye. Turangiza twagira tumusabe yongera dusengere, asengere abakurikiye ikiganiro n'abazogikurikira. Kazi Mana Data turi mu ijuru, Mana ugira neza, turagushimiye akanya kose tumaze turiko tuganira ijambo ryo kwezwa intahe. None rero twashaka ko bishikira benshi kugira ngo bibatere ivyizigiro. Twebwe twavuze, ariko ubushobozi bwo guhindura n'ubwawe. Shikira amahanga, shikira benshi bahinduke, bakwakire, babe muri ubu buzima bw'umwidegemvyo. Tubisabye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Uko wambereye ukimaze, nzohora mfasha abandi kukumenya, kuko muri wewe nukuri hari inyungu itigera ihomba. Kristo yama gukomeza.